Mu gisata c'indero abademu 23 nibo bamaze guheba amashuri bivanye no gutegwa inda z'indaro. Basha oya Evrem oya no ibintu basha je ntavyo nshoboye kubanda none kubera iki mutegura amakuru yo kuntega imitego je ibintu ko ntavyo ngo bohurira mu ibarabara numwe mu bagize umugwi Biriman Boys ngo ararekuriwe kumutwikibuye mu gihe vyogaragara neza yuko atari muri sport kuko muri iki gihe ngo ntibakwiye kugenda n'amaguru. Ni vyiza yuko baba bafise ingendesho nziza bagiramwo, ivyo nibishikirizwa n'ishira hamwe. Iyi nkuru tuyireke nimba ari bihano ndemera kubironka mu gihe inkuru je ntayo mvuga kareka mbonye n'ikinyamakuru cyavyanditse sinsoma birebire oya iyi nkuru vraiment ntayo mvuga ko jewe cameraman ari karafata mu masari nuze amavuta mugangira murazobikuramo cyangwa banzahagarike kugira ngo amavuta ndakagumiza urakagumizamo ibazotwenga mwebwe oya si mu ntara ya Ngozi ni mu ntara ya Gitega none ivyo wobishiramo kandi ari wumvise ko ari commune Giheta none intara ya Ngozi za gute ni Gitega okay nizere yuko utabishizemo amato wabishizemo mviba jini nimbari ico dupfa none uco nshira live ndiko mvuga yu ere gucumenga amakuru sinayina yabonye ingene bayateguye sinayihweje neza Igiheta ni muri commune ni mu ntara ya Gitega ahanyana abantu bose bumvise yuko mvuga yuko Igiheta ari Ngozi olala jaka kazi n'ukuri kazohe Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Jado Good Trip. Ndagumeze neza. Bien. Jado muri rusange ni Jado muri rusange ni cameraman ari karafata mu masari nuze amavuta mugangira murazobikuramo cyangwa banzahagarike kugira ngo amavuta ndakagumiza urakagumizamo ibazotwenga mwebwe. Jado muri rusange ni umumenyeshamakuru w'umukomedie akongera akaba umukameraman akongera akaba urubatse ego cyangwa yowe ayibibura baragira ego cyangwa yowe so muri rusange ni inde muri Jado ni swa MANARIYO Félix-Jado niyo mazina yanje hama sindi umumenyeshamakuru w'umukomedie tumenyeshamakuru kandi ari qualifié je ndi umujournaliste yanavyigiye benshi rero bavuga ngo ndi mu fake news sivyo kuko hariho amakuru menshi muyakurikiranye amakuru nshikiriza menshi abariyo iyo muvuga yuko basi ifise akantu kakabijya kiwanje nyene kagobora ndya niko abarundi bavuga ya mugabo se kuvuga ngo ni fake news kuko hariho na benshi ngira uramaze kubibona ukoresha imbuga cyane ari umenyesha makuru akoresha imbuga hariho benshi bagerageje gupirata biranka kandi baba maze kuhafata kubera urabona yuko nkora gake bivanye n'umwanya mafise yego kubera ibikorwa n'ubuzima bwa minsi yose so igihe utangura bijya bintu hari ryari nice cyakwizwe uravuga ati kantangure bino bintu inspiration yavuye j'ai été inspiré par moi-même kuko nakuze n'umufa journaliste ndibuka yuko nari mfise indoto yo kuba umumenyeshamakuru apana nka Patrick mugabo na wewe ni muri iyo nzira nyene yo kuja kuri terrain ugakora amakuru kayatunganya hama uje ntuze kuraba technicien ngo ntunganiriza iyi nkuru wewe nyene ube journaliste producteur ushobore kuzana inkuru hama uyikorere kashona no kuyikorera umuntu niyo ndoto nakuze mfise cyo gituma secondaire naciye ngira les lettres modernes mugabo les études supérieures nkaca ngira ibintu bya communication nyene kugira ngo agakuru katroninze kambere wakoze fake news nkuko bakunda kubivuga karakara. Ego rero reka tubashimire mwebwe mudahengeshanya gukurikirana televiziyo Burundi News Family nkuko mwari mwavyumvise mu ncamake y'ano makuru nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yazindutse mu ntara ya Ngozi neza muri commune Giheta aho yari yagiye
oya si mu ntara ya Ngozi ni mu ntara ya Gitega nivyo wobishiramo kandi ari wumvise ko ari komine Giheta none intara ya Ngozi za gute ni Gitega. Okay, nizere yuko utabishizemo hamato wabishizemo mviba nimba ari ico dupfa none uco nshira live ndiko mvuga yuko ere gucumenga amakuru sinayabonye ingene bayateguye sinayihweje neza. Igiheta ni muri komine ni mu ntara ya Gitega. Ahanyana abantu bose bumvise yuko mvuga yuko Igiheta ari Ngozi. Oh la la. Jaka kazi n'ukuri kazohe. No munsi bimeze gute? Uno munsi ibikorwa sinovuga ngo biriko bigenda neza cyane kubera mfise iyindi mirimo nkora kandi intwara umwanya cyane. Ndo umuntu ajyama amasaha make abaho. Jewe indwi yose irashobora guhera ntajya atajoro na rimwe njyamye amasaha 4. No kuvuga rero biragoye kubera aya makuru nigenda yatunganya byose urumva nigenda bikora bica bintwara umwanya munini ko usanga akazi ka minsi yose kuri uno mwanya kanantunze bigoye kandi mfise amangagement menshi mu buzima. Niyo ngorane novuga yuko ihari sino yaba vyonyoroheye nkakora cyane nyene byogize avantage nini ya kubankurikirana n'inyigisho kuko sinzi yuko hariho ndiko ndakiraba uri kuragira bigeze live nibaza ko harimo n'inyigisho z'abajournaliste bakora inkuru ikibirarevye bitarayive mu rurimi rw'igifunofu na cyane nababwiye yuko mfise experience muri journalisme mugabo ico benshi bama bibaza yuko ngo noba narabaye mu redacteur je nta redaction nigeze nkoramwo yego narakoze muri programme ndakora muri cabine technique muga nta redaction nigeze nkoramwo muga urumva ni experience nagize mu mwuga nakuriyemwo kandi nkaba nzi yuko hariho abamenyeshamakuru bashobora kwihenda agiye live gushikiriza amakuru ugasanga nibaza yuko yazanye ivyo muhira gacibiza nuko yarafite tuntu mu mutwe naho yayihweje neza amakuru bateguye ugasanga ari akantu kamucitse kandi ari live so umuntu agitangura abafise indoto zo bashaka gushikako kuri wewe nubwo umwanya atari kirenga cyane uno munsi wifuza gushika kuki uno munsi icyo nifuza gushikako nuko ivyo nkora abantu bo bibona yuko ari n'umwuga benshi baramfata muri kategori y'abakomedien c'est vrai kuko ngira ngo agaparti gato indiyo kubera hari amakuru atwenza kuko hari amakuru nshobora ko inventa hari ayo y'ukuri muga nandi ne inventa kugira ngo aze guhanura hari inkuru nakoze kwa kijya kiraro Bankobu yubatse kuri Boulevard de Lipona ndavuga nti uwo bazogonga canke bakamupasura ntacazobaza donc nta assurance kubera bacubatse kugira ngo bazora hejuru abantu ntibacubatse kugira bace munsi n'ubyaho twara abantu batahura botahuye yuko harimo n'inyigisho nyinshi donc indoto mfise nuko abantu benshi bankurikirana kandi bakahakura inyigisho nyinshi kandi bikazongirira n'akamaro kuko sinkora ibintu by'imfaha gusa kandi kugira bizoshike kure ndanashaka ubufasha kandi ubufasha bw'amafaranga ndafise akazi nkora kandi kambeshejeho jewe ndafise intambamyi y'ukuntu nkora zirya video kubera bintwara umwanya munini mu kubiproduiza kubikora donc nk'ubu umutwe umwe ntiwigira inama je ndakunda gukorana n'abantu cyane gushika Burundi News Family ni ya Jado ariko ndashaka yuko tuyisangira n'undi muntu cyane n'abandi bantu kugira ngo twunguranye ubumenyi n'ivyiyumviro vy'ingene yokura kuko ivyiyumviro biba bihari ni nawo mutahe munini jewe ndifuza yuko shobora kuronka abatekinicien babikora jewe nkajya hajya ari byo nshikiriza gusa ama reproduction ababitunganya bakaba bahari eka n'abamanaginga ugo rubuga bakaba bahari jewe mpamagagwa ari gukora realiza impano yanje ubuhinga mvabwenge atavye ama production bibaho ko nivyo bintu hari umwanya munini ya cyane naco gituma nteba abantu muri ko murankurikirana mukunda kunjya umuhari yuko nteba kubashikiriza amakuru n'ibindi hariho n'agashasha ko mu Butaliyani hariho episode ya nkinana n'umukobwa mwiza cyane yo kwerekana ica kuri urwo rubuga nyene rwa Burundi News Family no kuvuga hacaka ry'amakuru niyo episode yo kwerekana cyane uruhara umukenyeza akwiye kugira mu rugo nako twise inarugo mu rugo twerekana uburenganzira arakwiye guhabwa mu rugo ariko ntabuhabwe ahandi naho tugaca twerekana dukorija ingene vyogategereje kumera twagiye mu Butaliyani umwungere mukuru wa Ecclesia Katolika ku isi yose Papa Francisco yarayemeje yuko itegeko
yo basha ariko basha nukuri jewe murambabarira je aya makuru kweri kimutegura amakuru yo kuntega imitego aya makuru ntayo nshikiriza vraiment je ibintu vy'Imana ndavyitinyira bijya bintu honye je mbonye n'ikinyamakuru cyavyanditse nukuri ndabitinya no kubisoma ibi bintu bamureka gutegura amakuru vraiment yo kuntega imitego kuko nk'ibigenda bishikirije abantu babona yuko ari je umengo nije ndiko ndabivuga ndabikrititse ya ibintu vy'Imana ndabitinya mu mbarire vraiment je washaka ibihano birazofatwa nta kundi aya makuru ntayo mbandanye ego rero bakunzi mudukurikirane ka tubandanye inkuru mugabo twayisize inyuma ubuhinga bw'ivyuma ni butadudekonera canke abahinga b'ivyuma ngo barangare ibindi turabishibashikiriza mu makuru agiye gukurikira so reka ndagushimiye cyane ikiganiro open mic wongera unabwiye abakunzi ba akajambo kanyuma ariko bitagasunika rugi akajambo kagasunika rugi no gushigikira iyo impano mona yuko yumvikana bakayishigikira je nkuko nako ndabisaba umuntu yari karankurikira abona yuko urubuga rwanje rushobora kugira akamaro naze dukorane umutwe umwe ntiwigira inama kandi tuvurana ubupfu turi hamwe twese ngo birashoboka ya reka ndanabashimira abakunzi ba open mic n'abakunzi ba Keza mugire umwaka mushasha mwiza wa 2024 asante mugire umugisha basi